iyo kimanutse ni byiza yuko abantu tubimetwa leta yahevye ibyagenze gutya abarundi bakaba informe mugabo je structure mfise ngaha ntibarigera bereka igiciro twari dufise urumva ko cyamanutse nta namwe babishira ayo mafaranga rero yaja no dukindira kumenya ko muri structure y'igito ntibigeze babishiramo bareba kubimanura barabimanuye hariho structure rero gusohoka navyo abantu bigeze bavuga mugabo navyone usanga amafaranga kubera umuntu navyimport bizana usanga amafaranga acakatira akantu utamenya hari nivyo rero twagomba jena ngumasaba ko bibiganiro kwiki kibazo abajera bakeno gisa ni habe biganiro tubiganireko kuko igiciro babivuze twese twese kubona yavuye kuri sabrali barire ikava kujana 30 ikaja ku 60 ubu yarumvira ko 80 mugabo kamengo nakamizwe n'ingoma urumva ko bikamwe habari ikintu kitagenda neza nivyo rero tuvuga yuko mwiza cy'ibitoro hamwe ibibazo n'inyungu z'abantu mugabo umunyagihugu akamara ari wahonyogwa uno munsi rero urumviye bitaboneka numva ko cyaba biri gusoma ubu uya makino gihugu cacu umwanya dufate umwanya 100% umwanya umuntu akoresha mu masaha y'akazi usanga nk'abatonda ku mastation usanga iminsi 2 canke 3 ari uguza gutondera igitoro hanyuma ivyiyumviro umwanya afata mu vyiyumviro kuko burya mu kirundi bacu umugani ngo akababaje umutima akazindura amaguru umwanya tumara twiyumvira ivy'igitoro no kwiyunguruza wewe uvuye ngaho uza gutonda umurunga wo ya kw'isoko aho dusomura bujumbu erega utangura kwiyumvira gukora utangura kwiyumvira kuja kugera utaha saa 6 utaha saa 10 cyangwa saa 11 urumva rero ivyumviro byacu uya biri mu bintu byo kwiyunguruza n'ingere tugenda gusa nuko mwe dufise abantu baduga ruguru itikegije na kabiri ingaruka duwozi vuga kwibi bibazo cy'ikene ry'igitoro ntawo zimara ni nyinshi cyane nico gituma rero umugani wanyu hako cokena cozimba jewe nico nibaza mugabo rero ikintu atahura ni ingene abantu badutwara umengo bafite nk'ibintu bisanzwe jewe cyane nibaza kwibazo bihari none mugabo birumvikana rega bobo icabo cyama ivyo sinzi ko bari mubizi turasemera umukuru w'igihugu nabimenye ko ari kibazo kijanye n'igitoro makino gihugu niyatumira ibintu bya ruguru akabantu bari kujumbura azomenye yuko kwiyunguruza ari kibazo gikomeye cyane jewe ndasavye ndasagasagira umukuru w'igihugu natora umuti wa kino kibazo c'igitoro kandi birashoboka inzira zirahari naduhamagaye tuzimubwire mugabo baze yuko ndabasuma bose bari muri ivyo